Hello my beautiful people, another time nakubwiye ko ndi kugendera abakinyamareresi aho uza kuhigira byinshi cyane, ariko cyo nagusavye ni wewe kubandanya ukanda subscribe ku rubuga rwa Erica Brown TV, share, commentaire yawe ndayikene niyo ikiganiro cyarangira. Reka ndi kumwe n'abandi bakinyi navuze n'abagendeye abakinyamareresi ndayaga nabo ndaganira nabo, icyo nagusavye gusa ikiganiro nikirenga ndase commentaire yaho munsi. Brother Nimore namahoro ndashima Imana. Nishaka kazi nakawe imbere ko dutangura ikiganiro. Ya mazina ni Mr. Peter Simon. Yeah, Peter Simon. Urumwe mu bakinyamareresi mbe muri no groupe nabonye wowe usanzwe ujejwe iki? Jewe nsanzwe arije ndiko ndandika filme turiko turakina. Uwo yishaka kuyibona yo iraba ku rubuga rwa Erica Brown TV iriko. Izina ryayo ni Ibisigi, n'ubu turi muri tournage. Reka ngarukino. Sister Nimore. Amahoro. Witwa bande? Kwa jina nitwa Nema Sister. Nema Sister. Nese wahe nabavye? Ego. Yavuye he? Sindabizi. Abavyeyi banje barinye isuko, ariko sinzi impamvu barinye, singira bashatse mbe mushiki w'abantu bose. Okay, Nema Sister, mu mwuga wo kinyamareresi yatanguye ryari? Sikera, ndabijemo vuba. Ego, ariko ndifuza kuzoshika kure. Nize ntambamye umaze kubona kuva utanguye ubona ko duzova zikubera ikibazo? Gaho gukina filime si umwuga woroshe. Icambere bigusaba kwihangana, kuko hari utubazo twinshi umuntu ahura natwo. Ego, bigusaba rero kwihangana ugakomeza, kuko abarundi barayamaze ngo akagumye bagumako. Shere wayumvise kugemza amafilime yakubwiye gute? Ibyo biba bigoye. Biragoye, hari igihe bimugora kwakira, ariko uragerageza ukabimusobanurira akabyumva. Okay, Mr. Peter, reka ngaruka iwawe. Ino sinema irimwo inyigisho zimeze gute? Numvise ko izina ari Ibisigi. Iyo irimwo inyigisho zimeze gute? Ni kuvuga ni filime ishingiye ku buzima bwacu. Ariko kandi ubu turi mu kiganiro abipfuza kubona inyigisho zirimo twumvise Ibisigi, turumvamwo abavyeyi, tukumvamwo abana. So rero uwo bayipfuza kumenya inyigisho zirimo iyo bisanga ku rubuga kabirabamo, kuko ni filime izohanura dufatiye ku bavyeyi ndetse no kugwaruka nyene abana urumva twumvise Ibisigi turumvamwo abavyeyi tukumva n'abana. Okay, Mr. Peter, reka ndabashimire. Reka ndongere mbwira abantu bayitege. Ndibaza vuba irasohoka, ndiyatanguye twatanguye kubona episode ya mbere, ndibaza n'izindi tuzozibona. Mbe kubgawe abo usanzwe wankadra cyangwa musanzwe mukorana, nice kintu wishimira mukuri bo? Icyo nsanzwe nishimira kuri bo nishaka bafise, kuko ndafise nk'abakinyi bava mu zindi ntara ariko bigora bakaza tukabana kumwe ngaho Bujumbura tugakorana. No bashimira cyane. God bless you. Bakozi ba Erica Brown TV, novuga ko turakomeza twakira n'abandi ariko tubaza kwamenyera byinshi. Murakoze cyane. Iyo baje ko umuntu amazina bayitoye kwishura, kuko umuntu agira amazina menshi, ayibatisimu, ayisonavye ndetse n'amasina agenda habwa bive n'ahagenda araca. Sinzi rero icyo mashatse kubaza. Ntashaka kumenya akakanye. Twumvise ko muri kinyamareresi. Mbe umwuga wo kinyamareresi mutanguye ryari? Umwuga wo kinyamareresi ndamaze igihe gito, ariko kandi abyinshi maze gukora muno mwuga. Ugaragaje kwa n'ize ntambamye maze gukora. Intambamye ni nyinshi umuntu ahura nazo, kuko iyo umuntu ariko akina film bisaba ko ishika kure, ariko kandi bisaba kwishikana kure n'uwari wese, ariko kandi iyo tumaze kwishira habona rimwe na rimwe abantu barayiraba, uburyohe burimwo bukabuherera muri bo. Bibiri bivuga ngo iyo umuntu abonye ikintu ciza sako gisangiza n'abandi kugira ngo bakibone. Rero iyo tugize shooting ya video tukayishira hanze, rimwe na rimwe iyo tushize ku mbuga nkoranabumenyi hari abayibona ntibabisharinge, ntibagene like cyangwa se ngo bagire commentaire batubwire ko twakora cyangwa se amakosa twakora uko twobanda dukora. Ibyo yose ni intambamyi duhora ko bose abayibona barihorera. Reka twakira uri mu Nimore. Kuba tabaza akazina kamenyesha abantu.
Je ku mazina ryanje nitwa Miburo Louis. Abandi banzi kuri Papa Mine. Mbe umugabo ukina amasinema wowe utunze cyane. Je umugabo ukina amasinema nawutanguye haciye igihe ariko vyagiye birangura 2016 narakinye birangura aho ndabivamo ariko rero burengarutse muri muntu. Ikintu gitumye ugaruka ku yindi ncuro ubwa mbere byaragaragaje kugora n'icyaha. Ubu rero ngarukanye inguvu nyinshi igitumye ngaruka nuko sanzwe niyumva iyo mpano. Nase ko impano yanje yoherira hariya nene nayitanguriye shaka ahubwo ndayibandanye bibaye ngombwa inshikane kuco nifuza. Mu bakinyi b'amasinema ukunda uwa mbere yindi? Mu bakinyi b'amasinema uwa mbere nkunda ndakunda aho bita Davi. Yakinye muri filme Akamuna. Kubera iki Davi? Davi n'umuntu ari hafi y'abantu cyane. Agageza kuba hafi akina neza ndamwemera cyane. Reka twakiriye uyundi nawe. Blada mwitwa bande? So ku mazina nitwa Rino. Yeah. Amen. Rino umugabo ukina amasinema utanguye cyane. Bo umugabo ukina amasinema ndinyuka ndacyari umunyuka. Yeah. Ikintu ca mbere coba catumye ukunda umugabo w'amasinema cabaye cyane. Bo umugabo w'amasinema ikintu cya mbere cyatumye ndawukunda nuko muri rusange iyo uravye sinema hari impanuro zigenda zishamo zigiye zitandukanye zituma ushika kucyo utari bwoshitseko. Ego Ushika n'amasaha nice kintu ukeka cinyungu uzohavura akamusana. Bo muri sinema nyina kurana n'inguvu je ndibaza ko ndizera ko nzotera imbere bivanye na support nzogena ndahabwa. Nice kintu negura mu bandi bakinyi amasinema? Bo kino negura n'abakinyi b'amasinema bakina ibintu biri nonsense ata manura mvuga ziba zirimo baba batanze ta message baba batanze muri izo sinema baba bakinye. Mumpere mugenza hano cyo tumurangiriza. Dad Naam. nice kintu maze kubona mu masinema bakina kubwanyu muje nkabaje kugukosora. Bo ico novuga ko tuje gukosora ubundi bwo tuje gukina filime abandi bose bari basanzwe bakina filime ariko kandi tuzaranye innovation idasanzwe kuko irande ko twari twakina sinema turicara hamwe n'abantu tukaganira nabo ariko kandi nk'abandi babasanzwe bakina amasinema bamaze barishitse ahandi hantu ntibibuka ngo baje mu site cyangwa se bicaye n'abandi baganira bo bibona ko umengo bari ahandi hantu ariko kandi je ntibabikwiye. Reka tubashimire cyane. Ugise neza Mr. Rico.